Yabaye mwaramutse canke mwiriwe bivanye naho muherereye. Muri kumwe na Jerome Kazabukeye, twagira tuganire uno munsi ku bintu bijanye n'igiturire gikorwa mu gisata cyo kunguruza abantu n'ibintu. Murabizi yuko kugira ngo umuntu ahejeje amashure mu gihugu cacu c'u Burundi bimugora ingene aronka akazi. Hariho rero abana bamwe bashobora kuba babona yuko ahejeje amashuri ashobora kuba yotwara nk'ikinga, agashobora kuba yo kwitunga ndetse akarondera n'akazoza kandi afise n'amashuri yaba yisumbuye canke kaminuza. Muribuka ko amakinga akigenda mu gisagara ca Bujumbura hariho ukuntu banka yuko bashirako imisego ku imido bashirako aho umuntu bamutwara. Vyaraboneka yuko banka yuko amakinga aba meza ku buryo yohava atwara abakiriya b'amamoto canke b'amamodoka. Ni ikintu kitumvikana cane iyo bafashe umuntu ngo atwaye umuntu ku ikinga ryiza yagize neza, ntibishobora kumvikana kuko uwo mwana aba yahejeje amashuri aba akeneye kubaho. Hanyuma rero muribuka yuko amakinga yavuye nayo avanwa mu gisagara ca Bujumbura co kimwe n'amamoto n'amatukutuku. Ico nobabwira muno munsi niki nuko kubona amakinga yaravuye mu gisagara ca Bujumbura, kubona amamoto yaravuye mu gisagara ca Bujumbura n'amatukutuku vyagize ingaruka mbi haba ku bantu biyunguruza canke ku bakoresha ivyo bikoresho. Uwabikoze yabikoze ku nyungu z'akagwi k'abantu bafise imodoka, bavuga bati badutwaye abakiriya none natwe ntitukironka amafaranga. Icitwazo ca mbere twumvise nuko hariho umutegetsi umwe yavuze ngo abamotari ngo kubona ari benshi mu gisagara ca Bujumbura ngo vyerekana ko hari ziva mu kuzimu. Ariko hariho n'abandi bavuga ngo hariho ngo nk'umuntu ngo atavuga rumwe na rumwe na leta ngo yoba yaraguze amamoto menshi akayahaba ugwaruka kugira ngo witeze imbere. Ivyo bigaca bitera amakenga. None burya by'ukuri ugwaruka yero ufise akazi leta ihomba he? Abantu bahomba gute? Kandi abantu baba bariko batera imbere. Ariko kuva amakinga n'amamoto n'amatukutuku avuye mu gisagara ca Bujumbura, hari abantu benshi baba mu gisagara bafise ingorane yo kuyunguruza, bikaba vyaciye bitera uruhombo mu bikorwa vya leta bitari bike. Ndetse n'ibikorwa vya leta hariho n'ibikorwa vy'abikorera ivyabo vyahagaze. Muti vyagenze gute? Hari nk'umuntu, reka dufate nk'umuntu ava mu Gikoto ahantu ategerezwa kuduga, yahora aduga n'imoto, bikaba vyaranse yuko adugayo, hama akategerezwa guca arinda kumanuka nko kumusaga kugira afate bisi. Uwo mwanya wo kurinda kumanuka n'amaguru, uwo mwanya wo kuzosubira gutaha kare kugira ngo ahaduge n'amaguru, uwo mwanya yawuhombeje abakorera. Hari amakuru avuga yuko mu gisagara ca Bujumbura hariho nk'umukozi wa leta atonda ku kazi saa 5 kuko aba yaje n'amaguru, agaca ataha saa 7 akabakoze iminota, sindi buvuge amasaha 2 ariko ntashika, kuko murabizi yuko bashika ku kazi bagafata amatelefone, bagafata bakayaga n'abantu, ugasanga hariho dossier hajya mu gisagara ca Bujumbura zipangapanganye ko wewe yari kwiga dossier akayisinya zikamara
imyaka n'imyaka zitavuye mu nzira. Ngaho urashobora kwibaza ni kubera iki mu Buyapani bakora imodoka usanga bagenda n'amakinga? Si igihugu giteye imbere? Fise umugenzi yagiye kugira stage yarambwiye ko mu Buyapani abantu bagenda n'amakinga mu gisagara. Ugiye mu bisagara vy'Ipari hari ahantu utora ikinga ugashiramo kode ukagenda ukariparkinga ahandi ukadugara, uwundi yifitiye kode akaza akaritora akaba ari amakinga bishura ku kwezi bikinjiriza leta. Ariko nugende mu gisagara ca Bujumbura ugende n'ikinga urabe ico bagukorera. Ni ukuvuga harabayemwo ibintu bitashizwe ahabona byo kuvuga ngo akaruta kandi kakamire. Iyo umuntu atanga ikori aba akwiye gukora akaronka ikori atanga, ariko siko vyagenze. Reka rero tuze ku nkuru nyamukuru rero y'uno munsi. Muramaze kubona abatwara amakinga bo nta maperimi bafise. Abatwara amamoto barafise amaperimi. Ninde yo ndangira auto-école bigisha amamoto bafise amamoto bigishirizako? Tuharura amamoto ari mu gihugu cyose. Mumbwire amashuri yigisha gutwara imodoka mumaze kubona afise amamoto bigisha ko, mugende mu biharure muraba amamoto yoba ariho. Reka tuve ku mamoto, amatukutuku n'amakinga. Tukutuku yoyo ngira ngo nta auto-école mumbwire ifise tukutuku yigisha nayo. Amamodoka rero nayo afise ubwoko bwinshi. Hariho amamodoka atwara abantu 4 ngira gushika kuri 6 bafise kategori bita A. B ndihenze. A ni moto, B ni zige zitwara abantu 4 6. Ndabatu muzogende muri auto-école y'Ubujumbura, y'Igitega, Muramvya, Ngozi n'ahandi harimo auto-école amashuri yigisha. Mu ndonderera ahantu hari imodoka yigisha bigishiriza ko abantu itwara abantu 6 canke barenga. Hari imodoka zingahe? Okay, ko kategori ari imwe ivyo birumvikana basi. Yuko umuntu yogenda akiga muri auto-école ziya zama bigishiriza ko muri auto-école murazibona, akagenda agakora ikibazo cyo gutwara jipe birumvikana. Reka tugende mu mabisi. Mundangire auto-école Shuraba rero abantu batwara amamodoka mu gisagara ca Bujumbura, Ngozi na Gitega batwara amabisi badafise auto-école bavyizemo. Bavyigira he? Ariko polisi iremera igakoresha abantu ariko ahantu bigiye batahazi. Hama ngo ngo bagaca bavuga yuko amasanganya yagwiriye. Ahubwo ntabwo amasanganya yagwiriye, ahubwo agenda agabanuka. None nimba umuntu afata bus yari umukonvoye akagenda akayigira ko agatwara abantu, isanganya ribaye ikitangaza cyo bari iki? Birumvikana mu gihe atari auto-école yigisha amabisi rero ntangana hari zifise abantu benshi, abantu barenga 18 usanga ari kategori za C na D n'izindi ziduga, tufate amamodoka manini. Iki gituma leta yemera yuko itanga amaperimi muri BCR, muri bya biro bijejwe police de roulage. Bakemera bakandika permis, bagakoresha umuntu azanye gukora ikamyo, bakamukoresha ikibazo, uzanye bus nini bakamukoresha ikibazo, kandi bazi yuko auto-école nimwe ifise amabisi yigishirizako. Abo bantu niba bamwe bagonga abantu mu mabarabara bagaca bavuga ngo hari amasanganya angana kunukunuku. Ninde arabona ikamyo izijya zitwara imisenyi? Ninde arabona ikamyo yanditse ko auto-école yigisha abantu gutwara ikamyo?
andika muri commentaire, ni mwe ndiko ndababwira, andika muri commentaire uvuga ati je nayo bikunze unayidufotorere iyo camp iyo auto-école ifise bus ifise ikamyo ifise na remorque yanditse ko auto-école kanaka. Nimwazanira amafoto mu kinyamakuru Itara Burundi twemeye kumugirira publicité ukwezi kose ku buntu, tuzomugirira publicité. Andika uti je ndayizi, uduha amafoto muri commentaire, haba kuri Facebook, haba kuri YouTube, utwandikira uti je ndayizi auto-école ifise ajya amakategori y'imodoka yose, tubemereye kubagira publicité ukwezi kose ata amafaranga tubasabye. Ariko nimba ata auto-école yigisha remorque, hakaba hariho amapermi atangwa ara ya remorque. Nimba ata auto-école yigisha imodoka yigisha amamashini y'ugurima, ariko ibiro bijejwe gutanga amapermi bakemera bagatanga permi ko umuntu azi gutwara tracteur atavyize, ko umuntu azi gutwara abantu 50 muri bus atawe auto-école nimwe yavyigishije. Murashaka igihugu kizokire gute? Naho rero tuvuga tuti harakwiye ko abantu bose bakora ivyo bajejwe neza. Nimba wajejwe gutunganiriza abantu, batunganirize, ubikore ibintu biri ku murongo. Umuntu atanga permi yo gutwara imodoka, hakaye umuntu atazi gutwara imodoka, uwo muntu abakoze icaha cyo gufatanya no wice. Kubera iki? Uhaye imodoka umuntu niwe mukoresheje ikibazo, mukoreshe basi ikibazo. Nimba ushaka igiturire, ubase umukoresha ikibazo umuhe, ubone yuko ari nabikeyazi. None ntazi ikintu na kimwe, umushize mwibarabara ngo yaragonze imodoka gonza abantu, nayo mabarabara muzi ingene ameze. Ivyo bintu rero ubiravye ukabiraba hirya no hino, urashobora gusanga harimo uruhara rwo kudakurikiza amategeko, uruhara wabajejwe amategeko kweshira mu ngiro. Ariko urumva nimba ubuzima bwarazimvye, mu Kirundi bacu bavuga ngo impene irisha ahiziritswe, ahaye bagatanga igiturire, uyagitanze nawe ahakora agacagenda nawe akacaka igiturire, ugasanga igihugu carapfuye. Reka rero tubivuge bicobotse bikosowe. Iki kiganiro tubivuge ni kiganiro twashizeho kugira ngo umuntu aze arumva ikintu atari bwumve canke atari bwiyumvireko, bigira ico bihinduye. Turifuza yuko inyuma y'iyi video abantu benshi mugiye guhinduka, ukumva yuko na wewe hawo kuja gutanga igiturire ngo baguhe permis de conduire, wowe urugendo ukayatanga ukavyiga, ukamenya ingene batwara, hakuja kugura ngo ufise permis ejo ukaja kugonga abantu utavyize. Abantu mwigisha gutwara imodoka, shiramwe imodoka zikomeye zifise controle technique nziza, zifise amaseranse, zifise ibyangombwa. Umuntu mwigishe umuce n'amafaranga avuga ati ntanze amafaranga ariko ngiye kwiga. Umuntu ntaje kwiga iminsi 10 aca agenda gukora ikibazo kandi azotwara abantu mu modoka. Ni kuvuga abantu reka tubaha agaciro. Umuntu afise agaciro karuta imodoka. Nimba rero umuntu afise agaciro karuta imodoka, umuntu nabanze yiga imodoka imbere yo kuyitwara. Wowe utanga permis, wowe usinya permis, ndashaka yuko iyi video igushikiye, ubanze wiyumvire iyi permis sinye
mbega konyene kuguma mu biro uri umushefu usinye amaperimi bikugendera gute? Genda ukoresha ibibazo vyirabire, erega ako kazi uragahemberwa. Kuja mu biro ugasinya bakaguha igiturire ugasinya. Hari abantu benshi batagira akazi we, hari abantu benshi urusha amagrade bari bayakeneye bayakoreye, batahawe n'ubwoko canke batahawe n'ivyo bakoze bibi. Oya, bariho abantu bazima beza bashobora gukora ako kazi neza. Ashobora kuvyuka mu gitondo akavuga ati amaperimi azohora akoreshwa iminsi 4 mu ndwi, tuzokorera aha akagenda wenyene akavuga ati je ndakoresha ikibazo ca nyuma canke ndakoresha ico hagati canke agakoresha byose abivanye. Ukabutonda ku kazi ukavyirabira ko batemana abaye ko bose ukagenda muri ekole kuvuga ati mayibisi y'abantu ukabimenya, mugakorana na auto-ekole, mugakorana ku neza y'igihugu, ku neza y'abanyagihugu, aba igiturire kikagabanuka, haba mu gutwara amaperimi, haba no mu modoka. Nico gituma rero ejo uzobona abantu bagenda batavyize mu ibarabara, bakagenda barakora amakosa, abapolisi nabo bakaba babizi yuko abantu batize, bakagenda babaka amafaranga mu mufuko kandi aho kuyashira muri leta. Leta nayo irakwiye gufata ingingo ikiyumvira ku neza y'abanyagihugu. Gutanga igiturire ni bibi cyane by'iki gihugu. Gutanga amaperimi y'abantu maromoroke, ugasanga wobaza bari abantu batwara amasikani yawe uti mwe mwize azokubwira ko yari umukonvoyeri. Birababaje rero yuko igisata cyo gutwara abantu n'ibintu kiranga mu mwaka jagari nkako kandi abantu muficiye ubwenge. Ngarutse kuri bimwe naherako, amamoto, amatukutuku n'amakinga bikwiye gukora bigashika ahantu hose mu gisagara. Hanyuma amafaranga yo gukora amabarabara atangwa nabo nyene. Iyo bakoze bakoronka amahera menshi bagatanga amakori, hari ikigega bari bashizeho cyo gukora amabarabara, hari abandi birukanywe bagiye bavuye mu ico gisagara bayatanze batanabironse amafaranga akora ico yagenewe. Niyo abantu bari mu gisagara bagenda batanga aya mafaranga twumva ngo nayo gukora amabarabara, ushobora gushikana 5% k'amafaranga akenewe ukagenda muri Banki Mondiale bagakora ibarabara. Ibarabara barikoze unguka leta, unguka umunyagihugu, leta n'umunyagihugu. Ngira ngo mavanda barambira, ariko no munsi twavuze cyane ku bintu bijanye n'igiturire gitangwa mu gura amaperimi. Perimi yari kugwa 235, ugasanga iguzwe abo ntizinashitse. Iyo mvuze ni passport. Perimi yoba igugwa 80,000, ugasanga umuntu atanze 700. Ayatanze atana kimwe yakoze, agatanga 500, akabiha umuntu agasinya, agacavuga ko uwo muntu ngo arakorera leta. Ahubwo nanone Imana irihangana. Hindura ingendo, mukore ivyo muba mwaragenewe gukora, mukoze neza nk'abantu b'ubwenge, Imana izobagirira neza. Nawe utanga igiturire wihagarike, nawe ugiye igiturire wihagarike, muyumvire ku buzima bw'abantu. Uriya muntu azira amasanganya mu ibarabara, uriya muntu n'umuntu nkawe azize kutamenya ko umuntu yashize amafaranga mu mufuka akagenda kubaka ama etage. Uba wubaka etage mu mafaranga nkayo, uri kubaka mu maraso y'abantu kandi uzoyabatswe. Urambabarira, ndazi kutagira ubwoba, ariko utagira ubwoba nabo batagira ubwenge. Nagomba ndakubwire ngo nimba wakurikiye ino video uyihe n'abandi, shike no kubategetsi, ivyo bintu bihagarara. Nagomba ndabibutse ko nabemereye yuko auto-ekole muzobona kwije vyangombwa ifise
amapikipiki, ifise tukutuku, ifise imodoka z'amakategori yose ziriya ariya A B C D zifise zose muzidufotorere muziduhe tubemereye publicité y'ukwezi kose kandi nta mahera tuzobasaba. Muvyandike muri commentaire muduhuze nabo turabemereye publicité ku buntu kandi bazobona yuko ico twasezeranye twagishikije. Ikiganiro tubivuge rero cuno munsi kigarukiye hano, mwari kumwe na Jerome Kazabukeye, naho mu kiganiro tubivuge c'ubutaha. Murakoze cyane.